mu Ruhororo hari ikimenyetso gikomeye yuko umwizerano wagarutse mu bene gihugu. Nico gituma naje nzanya akaganuke ku bantu bose bumvise akabo. Aho Ingozi rero biranezereye kubona abahora bavuga ngo sinohataha bonyica bajya n'abasi, ubu vyahindukiye bakaba abakunzi, mugafashanya kubaka aho umwe ashikira. Umuntu azotaka kwibakira inzu akagira ikigega, arazabwira abagenzi abo baba banyi bamufasha kwa ikigega, tuzomuha amabati. Emwe namaze kuzana na stock ngaho Ingozi, ugize ikigega wese ncandamuha. Nico gituma bamaze kubaka, naje ndayazanye mwayabonye hajya. Naje ndayazanye abantu basubiye mu zabo, ntibogende bashikira muri Nyakatsi, bagende bashikira heza. Hariho abandi imiryango y'abatwa bari barasigaye inyuma, ngo twafashe ingingo ko nabo baba mu bandi, kuko ijambo ry'Imana ridutegeka yuko wewe niba uteye imbere subira inyuma ufate ukuboko mugenzi wawe umuzane mujane. Imiryango y'abatwa yari yarakumiriwe muri iki gihugu cyacu, dukeneye yuko nabo baba bandi. Nico gituma nabo nyene natezanya amabati yabo. Mazi mpanuro nabahaye bya bintu bya bucangenda mubanze mu bivemo. Imigenzo yari yarabafashe ngo bucangenda ntimushaye kubaka inzu y'ibati, ubaka rero uragwinjiye mwicare murime. Nico gituma twavuze yuko abatagira amatongo aho tuzadubisa amatongo muri leta tuzobaha namwe muronke aho muba murime nimbure, ntidukeneye twebwe umuntu asigara inyuma. Mu byanzanye rero reka mpamagare buramatari mushasha tumve icabemerera. Mugabo impanuro ndamuhaye ikintu ca mbere, ubanze uzoguruka ibituma yose y'intara ya Ngozi n'amajana 298. Nuvuga yuko mu mezi 3 utegerezwa kuba wagendeye imitumba yose, utegerezwa kuba telefone yawe, kuko batazonyandikira batakubwiye baza bakuretse. Nuvuga uzoba wononye bazoca bakurega. Yononye ntimuze mutinye munyandikira akantu gusa, utemberera amakomine uyumviriza ibibazo byayo, hanyuma ufata barya bahinga bo mwe mu ntara. Ari ikibazo cy'umutekano urafise komiseri w'intara ngaha, ikibazo cy'umutekano azokorana n'abene gihugu bahatambikize hose. Kikaba ari ikibazo cy'ubutunzi urafise abene gihugu bose bari ngaha. Ikintu cyitwa fraude jewe namaze kuvuga, nkazoza kwifatira fraude mu ntara, abo tuzotaha dutahanye bariho, kuko bariko baronona itunga ry'igihugu mu kugira amafraude. None mushaka ibitaro bizokubakwa gute, amabarabara azokubakwa gute, amashure, izo ntebe tuzozigura iki mu gihe dusigaye tudashaka gutanga amakori n'amatagisi? Hakaba hageze ikibazo cy'ubutungane. Ego abacamanza bavuga ngo bubinjiriye data, nta manza zakubwira uzoza guca. Cumbarira uti ngabahirize kurenganya umwene gihugu, ndavyibarize jewe nitwa umucamanza Kizigenza. Ucumbarira abene gihugu nibaze baravuga ikintu cyose bamerekuwe ko nabi bakubwire ucumbarira. Ikibazo cyose kizoza ufise ubwigenge cy'uburimyi, hariho BPA ngaha. Wacumvise mu bene gihugu tuhamagara BPA uti jewe ndi ku mutumba munaka, bariko bambwira ikibazo iki, uri kugitorera umuti gute? Yumve yuko ategekwa mu ntara BPA. Ho nasanze arongozi barasinase ku mbuto, twabarungikiye imbuto imaze gushika tuba turayizana byihuta. Nafashe n'ingingo yo gufuma ndondera indege twemere turiha amahera tutazi tuzoyakura, mugabo imbuto ishike n'ingoga. Nuno munsi nibaza ko baza gupakira iyindi mbuto ize nejo tugume upakira tubizane binyaruke kugira ngo umwaka ntutujane. Ntimugire umutima uhagaze, twaramaze ndifata mu ntoki. Mugabo nk'ubu aba BPA nibo bari kuvuga ubwa mbere bati imbuto tuteza kuyibona mu kumunani tuyifise mu ntoki iyo tuzotera mu kwicenda. Niko bitegeza kugenda. Mugabo kubera ubusamare ubunebwe bw'indongozi zimwe zimwe, raba ingene nk'ubu bariko badutesha kuza amahera tuza kuzana imbuto n'indege. Dutangure kwihingure n'imbuto ngambe kuzerinzeho kubera iki, kandi dufise abantu b'incabwenge ubunebwe tubukure. Buramatari uvyumve
icambere umviriza bene igihugu ibibazo byabo byose atari kimwe kivuyemo. Abashinga amateka n'abakenguza amateka mumufashe mubumvirize muze muramuzanira hanyuma tubitorere umuti byose.